uwo Yesu twakurikiye ntitwihenze namba, uwo Yesu twakurikiye, uwo Yesu twakurikiye ntitwihenze namba, uwo Yesu twakurikiye. Icyubahiro c'abantu kirahera, ariko icubahiro ca Yesu ntigihera. Niwe aganza vyose, uyo niwe aganza vyose, niwe aganza vyose, niwe aganza vyose. Imbere yawe urashobora kubona muziza, imbere yawe urashobora kubona muziza, ariko hirya hariho umuco, ariko hirya hariho umuco. Niwe aganza vyose, niwe aganza vyose, niwe aganza vyose. Uwo Yesu twakurikiye twihenze namba, uwo Yesu twakurikiye, uwo niyaza amahanga zotangara, uwo niyaza abapfumu batangare, uwo niyaza imborerwa zitangare, abibone babonye ibara. Niwe aganza vyose, abasambanyi bajugumire. Niwe aganza vyose, uyo niwe aganza vyose. Imana nishimwe. Ingirakamaro TV. Umwami Yesu ari neze, niwatanga amajambo, unyabyaha ngorenguka, umva iby'ubugingo, atugirira ubuntu, akatwiyegereza amajambo meza cane yo kuntera umunezero. Niyo meza ndayakunda, ntatanezera. Bakunzi beza b'Ingirakamaro, turongeye kubaramutsa mu izina rya Kristo Yesu umunyenazareti. Turanezerewe cyane no kuba tubonye akaryo ko kongera kubonana. Tumaze iminsi tubaha ibiganiro bitandukanye bijanye no kwihana, bijanye no kumvira umuhamagaro, ibijanye n'urugendo rw'umukristo, aho turiko turasomera igitabo ca Mukristokazi, ni kuvuga ingenzi igira kabiri. Tumaze iminsi twifuza mu mitima bakozi b'Ingirakamaro kubaha amateka y'ishengero, kahise k'ishengero n'intahe zimwe za bamwe bagiye baba ab'ingirakamaro mu murimo w'Imana. Rero ico kintu maze iminsi nifuza ko twokivugana, kandi bamwe mu bo dukorana nabo
twaragihurije ko icyo kintu tuzokora ari amadocumentaire, ari kubasomera ibitabo, ari kubashikiriza intahe zijanye na kahise k'ishengero canke abantu bihanye mbere na mbere, tubashikiriza intahe zabo. Iki gihe abatanguye kwihana mu turere dutandukanye bariko bagenda basaza, abandi bahamagarwa n'Imana. Igihe rero c'uko dusubira kuvuga amateka y'ivy'agakiza, tukabitohoza, tukabibwira abatabizi. Natwe ubwacu ntabwo tubizi rwose, ariko kuko natwe ubwacu twifuza kubimenya, twifuza ko n'abandi babimenya. Nzi neza yuko iyo umuntu yumvise intahe y'abantu bagiye babingira akamaro, bituma nawe akomera mu vy'Imana. Ngaho rero twikoze ku muhinga w'ivyuma, Niyonizeye Elia, twashimye guhera i Muramvya iwacu. Iyo jewe nturuka ni Fabrice nimfasha muri kumwe kuri mikro. Mu buhinga bw'ivyuma muza kuba muri kumwe na Elia twaramwikoze ko aba yasimbiye Muramvya. Muri no ndwi twari tumaze iminsi hariyo igikorane cyamenyekanye gose ko cagiye gica ku mbuga zitandukanye, nubwo kuri chaîne yacu hataciye vyinshi ku mpamvu zitaduturutseko. Twari twashatse ko aca vyinshi, ariko cane cane twari tunifuza ko twohakorera intangamarara y'ibiganiro vy'amateka y'ivy'agakiza mu Burundi. Biroroshe cane ko umuntu yiyumvira guhera hafi y'iwabo canke guhera iwabo kugira avuga amateka y'ikintu, kugira atange intangamarara. Reka duhere ku ntahe y'umuvugabutumwa w'Ibusekera n'itunga rino, kuko mu karere ka Muramvya na Mwaro, Busekera niho hatanguye ishengero, kandi n'itunga rino ari mu bantu babifiseko amakuru. Mbere na mbere twarumvise intahe yitwa Bukuru Genoveva, intahe yaduhaye ku muco wera. Narabahaye amalinki, murashobora kuyiraba. Igihe nariko ndababwira kumva no kumvira umuhamagaro, namuvuze ko avuga uko bihanye bakiri abana bato, tukiri utwana dutoya. Tuzokwegerana bene wabo nabo baduhe ibishinga ntahe, kuko hariho bene wabo bari kumwe ico gihe na Genoveva, ariwe abanyamuramvya bamenye ku izina rya Mama Mugisha. Bene wabo baracariho. Uwo Mama Mugisha nyene azaritavye Imana muri 2020, yego mu kwa kane, ndavyiyumvira ko ntibeshe, 2020 ya naho nyene. Rero bene wabo baracariho kandi batanguranye inzira y'agakiza. Ni ibintu tuzogenda tubabwira, namwe tubatumirira. Nimba hari umuntu afise umutama abona ko yo kwemera kuduha ikiganiro, kuko hari abantu bibagora gutanga ikiganiro, aduhuze nawe, amutubariza aduhuze nawe. Kindi hari abandi bitorohera kuvugira ku maekra bivanye n'impamvu izi canke ziriya, twashobora kuvugana inbox, hanyuma tukabikora mu buryo bwa documentaire, ijwi ryiwe ritagaragara, ritumvikana. Muduhuze n'abantu bihanye kera, bazi amateka y'ishengero, bazi ivy'akahise k'ishengero, muzoba mukoze. Mvuze uko, nubwo tworenga ishengero rya Pentecote dusanzwe dukoreramo, tukinjira ku mashengero atanguye gushika mu Burundi, ya Baptiste, ya Anglican. Nimba hari abantu bagize intahe nziza, bagwanye bagahora nibagerageza, bakihangana, bakagwana mu izina ry'Umwami Yesu, abo ntahe zabo twozitanga, kuko cane cane ico tugambiriye no kwerekana gukomera kwa Kristo, ingene akomeza abakozi biwe, ingene abana n'abakozi biwe n'umurimo akawugwanira ukagera kure.
umuntu yabanye na Kristo neza canke azi ukuntu hari abantu babanye na Kristo neza mu matangura y'ivy'ubutumwa bwiza mu Burundi. Izo ntaye turazikeneye. Reka rero Eliya muhinga w'ivyuma atushikane ku muvugabutumwa rino nitunga, adushikirize intaye yiwe n'ivyo azi aka kanya yibuka ku bijanye n'agakiza mu ntara ya Muramvya. Reka tubahe kaze, duhe kaze mwene data Eliya na mwari murino, ni karibu sana. Bene data dusanga urugendo ruja mu ijuru, bakunzi b'Ingirakamaro TV, namwe bwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose biciye mu mihoro itandukanye ya WhatsApp, twongeye kubaramutsa amara umwami wacu Yesu Kristo. Kuri uyu munsi nk'uko mubibona twatewe iteka n'Imana, turafise umushitsi, umukozi w'Imana, twagomba tumwakire tumuhe kaze ku Ingirakamaro TV kugira ngo agire icyo adushikirije. Turamuhaye kaze mu izina rya Yesu. Murakoze. Ku mazina Nitunga rino, nkaba ndi umukozi w'Imana uvugabutumwa akorera mu bwiza bw'Isekera. Ndafise umuryango, ndubatse, nkaba navukiye ku musozi wa Kibogoye, komine n'intara ya Muramvya. Mana yo mu ijuru, turagushimiye we kuri mushobora byose kandi kari wose bw'amahanga yose. Turagushima ko tukiriho, turagushima no ku gikorwa cyawe mwami gihambaye ku isi yose. Turashima no ku bw'ubutumwa bwawe bwiza bwadushikiriye. Turagushima ibyo uriko urakora muri kino gihe n'ibizokora muri kazoza. Turasavye aya majambo n'iyi ntaye mwami abazumva bose bazoyigire mu mugisha mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi. Amen. Ivyerekeye ivy'ishingiro rya Pentekote nyene byatanguye hano muri Muramvya. Imana yarakoze cyane, yatuzaniye ubutumwa kandi byaratunezereye cyane. Iryo shengero ryashitse mu mwaka w'1983, ariko imbere yaho bwari bwaradushikiriye. Hariho umugwi w'abaririmbyi aribo baba mubona, bari bafise umuntu aturongoye. Uwo nawo yari umuvugabutumwa yitwa Nayishakire. Yaratugiriye neza, aratwigisha ibyo gukizwa kuko niwe yatanguye kumenya ubwo butumwa bwa Pentekote. Aratwigisha kuririmba, aratwigisha gucuraranga, hanyuma turaba baririmbyi. Genda umuririmbyi kandi ndaronka indirimbo. Mu byo ntangura gushimira Imana byose, kuko muri urwo rugendo twarabonye Imana. Ngire mbanze ndirimbe akaririmbo kamwe muri izo nyinshi twaririmbye, kuko turafise indirimbo twasohoye ico gihe, nomero ya mbere na nomero ya kabiri, n'izindi twagiye turasohora zitari mu butumwa. Hanyuma rero kuko ndi umuririmbyi naho ndi mutama, ndacisha ko buke nta gahugu kakibishobora, mugabo gucuraranga ndabizi kuko bari baratwigishije. Uwo Yesu twakurikiye ntitwihenze namba, uwo Yesu twakurikiye, uwo Yesu twakurikiye ntitwihenze namba, uwo Yesu twakurikiye. Icyubahiro c'abantu kirahera,
ariko icubahiro ca Yesu ntigihera, niwe aganza vyose, uyo niwe aganza vyose, niwe aganza vyose, niwe aganza vyose. Imbere yawe urashobora kubona uziza, imbere yawe urashobora kubona uziza, ariko hirya hari umuco, ariko hirya hari umuco, niwe aganza vyose, niwe aganza vyose, niwe aganza vyose. Uwo Yesu twakurikiye twihenze namba, uwo Yesu twakurikiye, uwo niyaza amahanga zotangara, uwo niyaza abapfumu batangare, uwo niyaza imborerwa zitangare, abibone babone ibara, niwe aganza vyose, abasambanyi bajugumire, niwe aganza vyose, uyo niwe aganza vyose. Imana nishimwe. Amen. Aho rero ishengero ryashitse uwo mwaka, rishitse ari umugwi w'abaririmbyi. Ingene ryashitse rero, umupasiteri witwa Samueli niyunge ko Imana imuhezagire cyane, yarakoze cyane kugira ngo bishoboke turonke aho tuzoshira ishengero. Imbere yaho hari haciye imyaka 2 dusengera ku misozi, kubera rero ubutumwa twavuga ko imborerwa zizoja imbere y'ubanza, abapfumu cari igihe abapfumu bari benshi, imborerwa zari nyinshi kubera hari hakiri ibitoki, baca bababaye rero niho baca bagira imigambi yo kudupfunga, badushira mu busho. Mugabo imbere yaho bataradushira mu busho, twaciye tuza twarasengera ku misozi, umusozi wa Kiyenzi, umusozi wa umusozi Irenga twarasengeye, umusozi wa Kigoti, umusozi wa Gatare, umusozi wa Busekera, n'indi misozi myinshi twasengerako tutararonka ishengero. Hanyuma rero tutararonka ishengero niho bafata kudushira mu mabohero. Twarapfungiwe Muramvya, turapfungirwa i Bugarama, turapfungirwa n'Irenga, Ikiganda Irenga. Ahantu badufungiye mbere urushengero niho ruri. Imana yarakoze ibitangaza, baciye bahagarika ishengero niho ruri hano nyene. Ivyo urumva Imana twakurikiye ni ukuri. Jewe rero ku ruhande rw'iwanje Imana yarakoze ibitangaza cyane. Ibi aka gakiza karimo umugisha ukomeye cyane. Imbere yaho sinzi nkahe gatoya, navukiye mu muryango w'abantu aborerwa ko hari ibitoki bamugwagwa, hari ibintu rero by'ibintu by'abantu bagenda baravuza ibintu by'imiziki bagenda uko nyene, ndabijamwo bambara ibintu nyene bitangaza abantu, nk'amapataro tukayagegena uruhande rumwe, ahandi tukayasatura uruhande rumwe,
ibintu by'imishatsi tukagira ibintu reka ubwo butumwa bwadukuye ahantu hagoye cyane, twari ahantu habi, twari ibintu nta mana twari tuzi, twari twarazimiye. Ubutumwa bwa Pentekote buca burashika. Uwo muvugabutumwa yitwa Nahishakiye Bruno aragenda, ubwo butumwa abutuzaniye pasiteri nyakubahwa acaraza kudusabira ko tworonka aho dushingisha kugira tureke kuza turazengera mu misozi. Nico gituma umuntu amaze kuronka ishengero asengeramo, twasaba ngo turonke ishengero dusengeramo. Nico gituma ata muntu yasubira gusengera mu gahinga kandi dufise aho dusengera. Araza gusaba muri province igihe kitari kito kingana n'umwaka, baracira baramwemerera. Bamwemereye rero tuza turaronka ahantu bita Ibisekera. Imana nishimye, kandi twabironse harabaye amasengesho akomeye cyane. Hanyuma baca batuzanira umurongozi yitwa Baragasika Abeli. Baragasika Abeli rero aca aratubera n'uwo muvugabutumwa nyene yaraturongoye imbere yaho. Yari yarakoze ibikorwa byinshi, abava Ikiganda, abava mu za Rusaka, abava iyo Mwirango, barahariwe ku munsi wa gatandatu no ku wa kane kugira ngo akabafungurira. Yarakoreye Imana cyane, Imana nimuhezagire, kandi natwe yaratwigishije cyane. Murababona kuri iyi foto. Baragasika Abeli rero araturera, aratwigisha iby'ubutumwa bwiza bwa Mpwemu Yera, bwo kuzura Mpwemu Yera. Turabijako, yakorana kiratera imbere cyane. Yego turaba abaririmbyi, turaja kurimba Ikiremba, turaja kurimba mu Kayogoro, turaja kurimba hatari hakeyi n'ahandi heshi. Hose Imana iradukoresha, Imana ikora igikorwa gikomeye. Icyo gihe rero Ibisekera hamaze gutangura, jewe mbona naciye mbandanya nza ndacuraranga mvuza gitari. Hanyuma rero Imana iradukoresha ibikorwa bikomeye. Ahubwo ku Kiganda haraboneka ishengero, mu Rusaka haraboneka ishengero, Igiko n'ahandi henshi nk'uko ububwiriza bwose mu buzi hose twaragiye kuririmbayo. Yesu nashimwe. Hanyuma rero igikorwa cy'ishengero rya Pentekote cyabaye igikorwa gikomeye, bwabaye ubutumwa bwiza bubohora, kandi n'ubu buracabohora. Nico gituma abantu bumvise ubwo butumwa bose barahezagiwe. Bamwe barabaye abatunzi, abandi barabaye abakuru, abandi barabaye abapasiteri, abandi barabaye abavuga butumwa, abandi n'abaririmbyi. Ibikorwa byinshi bitandukanye, kandi n'ubu abantu baracakirwa ku bwinshi. Urumva iyo ntabonuka kubishimira Imana. Yesu nashimwe. Rero murakoze cyane mukozi w'Imana, turumvise ibitari bike ukuntu ishengero ryatanguye no muri no ntara ya Muramvya, ndetse novuga bifatanye n'intara ya Mwaro, kuko numvise mwaramwe amakomine amwe yari mu ntara ya Mwaro. Yesu nashimwe. Gome twumvise ukuntu byagiye bikurikirana, ukuntu mwagiye mupfungwa, ukuntu mwagiye muburabuzwa, ukuntu mwagiye mutotezwa, muri make kubw'ubutumwa bwiza muri ko muravuga muzira izina rya Kristo. Twumvise muri ko muranaririmba indirimbo novuga ntizirimwe amavuta kurusha izo twumva muri kino gihe, kandi indirimbo zarimo ubuhinga budasanzwe. Yesu nashimwe. None twagomba kubabaza, ni ikihe kintu cyabashoboza ubwa mbere kurinda rugabo ngo mwemere mupfungwe ntimuke mutagakiza mukemera kumirako? Urabona uwazanye ubwo butumwa twari dusanzwe turi mu yandi madini, ariko ayandi madini
ntiyemera iby'ubushobozi bwa mpemuyera. Hanyuma rero ubwo butumwa budushikira turi muri korali mu yandi madini, baratwigisha ingene dushobora gusenga no kwisonzesha, baratwigisha ko mpemuyera yatanzwe. Ibyo navyo twari tuzi, tuca tubijya ko turabirondera, turasenga, ahumva twasengera ku misozi twarisonzesha, kandi twarasenga Imana ikumva. Nta bintu twari dukeneye by'isi, ntitwari dukeneye yuko ngo nzotunge cyangwa ngo ngire iki. Twari dukeneye ko Imana itumenya, hama tukazoja mu bwami bwo mu ijuru, kandi twari tuzi ko agiratse. Batwigishije rero ubwo butumwa tubijako, tumaze kubijako turarisengera. Imana nayo irumva burya, Imana irakomeye cyane. Muri twebwe bamwe baruzura mpemuyera, turuzura mpemuyera, turuzura ubwo bushobozi. Imana iratubwira ati ibyo byose ishengero muzorironka, kandi ubutumwa buzova ngaha burenge na kure. Mbere ubutumwa buzoshika no mu bindi bihugu no mu yandi mahanga, buva ngaha Isekera. Niho rero hacatangura kubamo muri twebwe abashobora kumenya indirimbo zitari nkeya. Harimo nk'uwitwa niyo Ndorera Dance, ubuye Imana yaramwakiriye, yaratanze indirimbo zitari nkeya. Hari witwa niyo Ndagano, hariho na jewe n'abandi. Izo ndirimbo rero nta twari tubizi, nta kintu twari tuzi, ariko mpemuyera niwe yaciye azizanye rero. Urumva ko twari turongoye na pasiteri namuvuze, haragegeye rero turaja kuririmba ikiremba, turaririmba mu Kayogoro. Izo ndirimbo rero zisha zirumvikana zirimo ubushobozi, rero bituma benshi bahinduka. Vya bindi Imana yatubareye ko ubutumwa buzogenda bugashika no hanze, bucatangura gushika no hanze. Hanyuma rero icadushoboza rero cadufasha kurinda bwari ubwo bushobozi, kandi ikindi cadufasha kurinda nuko twari tuzi ko Yesu agira caki ubwo nyene, kuko twagenda tuvuga ubutumwa bwo kwihana, ikorana tugize kwihana ko Yesu ari hafi. Ego bica biraduha intege, ntawe twatuka, naho batujana gupfungwa naho twatuka, twababwira tuti mugasho twagomba twiririmbira indirimbo, akacavamo bamwe bagakizwa. Ubutumwa bukwiruko, hariho n'abapfungiwe mu bukeye, n'abakobwa barabafunga kiri barimo ngaha. N'umurongozi wacu dufise ubu Mutama Pasiteri Terence, nawe yarimo baramufunze, kandi yafunzwe amezi atari make. Gushikana n'ubu rero numva turashimira Imana ko tukiriho. Ibindi twagiye turaca mu vy'amageragezwa, ingene igihugu cagiye kiragenda, ntitwataye agakiza. Yego naho ivyacu vyagiye gasanzara, ivyo nivyatumye agakiza. Tunezerewe n'ubu iyo turiko turabona ishengero ingene ringana. Twarabigishije gucuraranga, kuko je naragiye kwiga gucuraranga iminsi itari mikeya, mugabo uburyo bwatanga ubumwe nashakiye ndiga iminsi itari mikeya, biduha kwigisha abandi, kuko nta bandi bari bwamenye ino barigishanya. Iyo twumvise rero bariko bararimba biratunezera, turindimera mugabo mwinshi. Murakoze cyane, Yesu abahezagire. N'ubu ntimurambigwe, ndacababaza kuko ndakundana cyane kuganira n'abatama mukuze muzi na cyane ibya kera. Yesu nabahezagire na cyane kuri ibi by'akahise k'ishengero mu bijyanye n'inzira y'agakiza, kuko turiho turaraba muri kino gihe, turiko turihweza tukaraba twumvije indirimbo za kera n'indirimbo uno munsi. Nibyo koko n'iza kino gihe zirimo ubuhinga bwinshi, ariko turumva ko harimo ikibuze, kuko turumva muri kahise k'ishengero ikora si yonyine barayitera, ifise ubushobozi, ibisigo bigahunga abantu, ukabona ko ari igihindutse mu bantu. Ariko umunsi umuntu arashobora kuririmba indirimbo ukabona nta kintu gihindutse by'ukuri, ukabona ko atabushobozi burimo. None mwe mu ndirimbo mwaririmbye nubwo ari za kera,
aha abariko badukurikirana zino ndirimbo muzo tuzogera turazibashiramwo muzumve, ni indirimbo by'ukuri zifise ubushobozi. Yesu nashimwe. Mwariko muratubwira ko icyabashoboje kwari ugusenga ndetse na mpwemu yera. None muri izo ndirimbo kumva mutari musanzwe muzizi byaje uko byagenda gute nk'izo ndirimbo nshasha mwumvise muzojana kubwira abantu bigatuma mbere benshi bahindukira bakihana, mwebwe mu gihe nk'uwo muntu azizanye mwabyakira gute? Hama mumaze kubyakira hoho nta kindi gikorwa mwaheza mugafata iminsi kanaka kugira ngo izo ndirimbo zigire ubushobozi nk'ubwo tuzumva? Yesu nabahezagiye. Ikintu twakora urumva uyizanye yaba Imana yayimuhaye ari wayironse mu buryo bwo mwijoro akeye ku indirimbo yose ukayerekwa yose iverese nka 3 canke 2 canke kwa ingene zotera hamwe gacitondesha amajambo. Hanyuma rero ayizanye twe twarayiga yarayitwigisha nyene, mugabo hageze igihe cyo kwisohora twaravugana iyi ndirimbo rero ntihagire umuntu aza kwisohora abaje azi ko atiyejeje, abanza yiyeze ufise icyaha. Urumva twe twaramaze kuba abakristo, ivyaha vy'abakristo navyo urabizi, ni ishavu, ni ukugayana, ibintu vy'ubwibone, ibintu nk'ivyo, ibintu vyo kwifuza, ibintu nk'ivyo. Ivyo ivya abakristo ivyo birabakarira cyane, nivyo twebwe rero tukavyiha tuvyihanye rero tugasha dusenga rero dusenza Imana rero. Kandi twaravugana yuko turiko turaririmba iyo ndirimbo tuzoyirimba turiko turasengera ku mutima, kuko Yesu ashobora kuza turiko turaririmba. Ubu muri kino gihe biyumvira yuko naho bariko bararimba Yesu yoza, umenga umuntu akabwira abantu gusa, ariko we ntashobora kumvira. Yego mu baba hari, ariko ico gihe twe twatuzi ko Yesu ashobora gucaza kutujana turiko turaririmba iyo ndirimbo, kandi harazi ibimenyetso byinshi vyerekana yuko twoshobora kugenda. Hanyuma rero tugashira tugenda tukayigabura, tuyigabuye kubera n'ishengero ryarasenga, hagacapamwo abahezagirwa kugira ngo muyera, abandi bakarora izindi ngabire, bagaca baza bagasaba mikorare, bagaca basubira nabo bagaca baronka izindi ndirimbo. Wabajije ati none kubera iki hari ubuye bidasa? Ubu hari byinshi bituma ibintu bitoza. Nk'igihugu cacu urabona twarageze igihe gica ahantu, giciye ahantu rero abari icyo gihe ushobora gusanga hari abandi, yego naho harimo twebwe tukiriho twasigaye, kugira ngo ubahindure ubumvise ubagire nka ba bandi ni ibintu bigoye. Ariko twaragerageje uburyo bwose hamwe na mpemu yera n'abarongozi bari baturongoye, turagerageza uko mubibona. Hanyuma rero igituma indirimbo idashobora gusa n'iyanyagiye ni uburyo bw'impamvu nyinshi. Ubu muri kino gihe dufise ibintu byinshi bidusamaza, ibyo gihe nta vyadusamaza byinshi. Ubu abantu bararaba ku matelefone, bararaba mvuga amatelefone uca wumva vyose, uca wumva ibyo byingukana bumenyi vyose. Rero umuntu ubu afise ubwenge bwinshi cyane, ari mu bintu byinshi. Rero igituma rero je nibaza yuko bitomera nk'uko oye, hariho n'abandi baciye babijamo bigana baca bigira urudandaza. Babigize urudandaza rero twebwe natwe nta rudandaza rwari. Urudandaza rw'iwacu rwari urudandaza rwo kugira ngo tujyane abantu hehe mw'icyo. Rero ubu rero je nka jewe nk'umuntu yabaye mu byo kuririmba igihe kirekire, ko narongoye korale, natangiye kurongora 1991 gushika ubuye mu 2020. Urumva ko ndongoye korale igihe kitari gito. Hanyuma rero ndabyavye benshi baciye bayigana, nibyo twacuraranga benshi baravyigana, kandi bavyigana n'ibyo kuko benshi n'abana bacu gutyo. Hanyuma rero urumva rero ibyo umuntu yigana n'ibije ari impuze yiwawe wagize urumva ni vyose.
rero umugabo n'ubu hari habo n'ubu Imana igendera kuko Imana iratanga ijambo vanye n'igihe cyayo. Imana ni mwiza. Murakoze cyane, ni ukuri muri ko mutuganira ku bintu bikomeye cyane kandi by'ukuri bizodufasha kandi bigiye gufasha ugwaruka n'ishengero rya kino gihe Yesu nashimye. By'ukuri muri iki gihe koko nk'uko mwabivuze ibintu tubona n'ibyo mu minsi iheze ntibisa koko. Ugwaruka rwa kino gihe n'abantu ba kino gihe bafise byinshi bibasamaza, ariko kandi iterambere ni ryiza, ariko nubwo ari ryiza urumva ko hariho naryo nyine icyo ririko riratunyaga Yesu nashimye. Rero nagomba kubasaba nk'aba kino gihe nk'ishingiro rya kino gihe natwe turiko turaruka muri kino gihe, kuko tuzokumva ngo harabaye abaririmbyi b'Ibusekera baririmba uku, harabaye abaririmbyi bakora uku, harabaye abaririmbyi bararirimba umuriro wa mpwemu rugatibuka, ariko icyo gihe tutakibona nk'uko hatari hake benshi ashobora kuba bari kubaruka muri kino gihe batabibona. Yesu nashimye. Uko numvise nk'igihe mumaze murongora korale, mwe mwatanguye kurongora korale nanjye mvutse, umva nk'igihe nk'icyo gihe si gito. Nk'umuntu rero yoba yarongoye korale guhera mw'ico gihe gushika uyu munsi, hari byinshi muzi kubijanye no kuririmba, muha kimpanuro abaririmbyi ba kino gihe. Hari byinshi mwotubwira twebwe aba kino gihe tuko twaruka muri iki gihe mujanye no kuririmba, mu gucuraranga ko murabona abacuranzi ba kino gihe kuko mwabivuze abenshi ubu ntibariko babikora nkuko kera mwe mwabikora kugira ngo muzane abantu kuri Kristo. Abantu babikora kinyamwuga, babikora novuga muri make nk'urudandazwa. Yesu nashimye. Mwohanura iki abacuraranzi na mwaburya uyu munsi mwishengero dufise abacuraranzi benshi baba mw'ivyo bintu batazi n'ivyo barimwo kenshi na kenshi. Yesu nashimye. Je kintu nohanura, urabona je narongoye korale kuva 1991 gushika mu 2020 nabivuze. Hanyuma rero abacuranzi barabaye benshi kandi n'abaririmba barabaye benshi, ariko bamenye ko bitizanye. Icyo nobabwira bamenye ko bitizanye, arabacuraranga bamenye ko bitizanye. Twebwe twarafashe je nka jewe, twebwe Ibusekera twaratekeye impamba turagenda, twebwe turagenda kuba ahantu bita mu Kinama. Burya twavyawe na Kinama y'Ibujumbura, turabayo singo ndavuga aho twabaye, baratwigisha kuririmba, baratwigisha gitari. Hanyuma rero bumenya yuko twatekeye impamba n'ubudu n'umwanya wacu twahahereje, ntibaba bakwiye kubifata minenero, baba bakwiye kuja ahantu bakiyumvira natwe kugira ngo izina ryacu rizosigare riravugwa bigendeye. Nk'ubu je nk'aha ndashimiye Imana, yego narigeze kuronka kandi kanya kuri radio Vyizigiro, ariko rikankana nk'ubu. Nk'ubu je ndashimiye Imana nk'aha abatari bakeyi barakwiye kumva yuko bakwiye kumenya yuko uwo Yesu twakurikiye ari we aganza byose kandi ashobora kuza umwanya niba icyo nobahanura, niba ucuraranga mu ngoro y'Imana, ucurange wiyejeje, ucurange uzi kuzohembwa n'Imana, ntucuraranga uzi ngo abantu banyemere, ntucuraranga uzi ngo abantu bantinye, kandi ntucuranga uvuga ngo bahave bampa amafaranga. Amafaranga uyarose ni byiza, mugabo umutima ntuba ariyo ugumako. Ico mpamya abaririmbyi hamuja ahantu ubarira Imana. Mana ndagushima izi ntoki zanje, je muravuga n'izi ntoki zirantangaza kubona zishobora gushubiramo iki ari ntoki. Numva ndabishimira Imana cyane. Ugaco harura yuko abantu benshi ivyo bintu babirondera bikanga,
nawe wabironka ugaca ushaka kubifata nk'ibintu umega n'ivyo watuye, uzobibazwa niba gukorera mu ngoro y'Imana, niba gukorera mu bindi naho uburyo bwinshi bwo kuririmba burahari ni bwinshi, niba gukorera mu bindi naho ni ubikora uzi ko uzobuhungira. Urabyumva neza, ari ingero yo ku isi, ari ingero y'ingero, mugabo nta kintu na kimwe umuntu azokora atazoronka ingero. Rero uhagaze muri korale numenye uti nzoronka ingero, ibi ndiko ndavuga nzobironkera ingero, ibi ndiko ndavuga nzobironkera ingero. Ingero Daniyeli yaravyibutswe yuko twese tumaze kuzuka hari hagiye hazobubabara, umuntu wese ategerezwa kuzohagarara imbere y'Imana kuva ku muto gushika ku mukuru. Umuntu wese amenye ko azoja imbere y'urubanza umusiguzi 12 uzosomura ari ku murongo wa mbere. Nico gituma impanuro rero nsavye abarenzi bariba n'umunwa nabo, arazi irya mbere baramwemera, arazi irya gatatu mbere baramukunda, arazi na bazi, arazi n'irya kabiri mbere barabakunda kubera ivyo. Wowe umenye neza baragukunda mugabo n'abantu, umenye tisi y'abano nkundwa ni Imana, hanyuma umenye ko ivyo bintu uri kurakora ari taranto wabikicwe, kandi uzoserukana imbere y'Imana. Imana nayo itegerezwa kuzoguhembera canke ikuganye ivyo uhagarare ubizi. Ivyo aho uri hose utegerezwa kubimenya yuko ufise ukujejwe kandi bitazohera. Abaririmba uko bibaza yuko batagira ikibaciricwa, ariko hariho uwutujejwe azotubaza dushitse imbere y'Imana. Yego je nshana hamwe. Murakoze cyane, murakoze gose kandi dushobora kubantu. Yego, ubuzi gucuraranga navyigisha abandi kuko afise imisi mike hano kuri isi. Ubuzi kuririmba navyigisha abandi. Ubu ndabona ingeso yuko batashaka kwigisha abandi, ndayibona. Ugasanga abaririmbyi, ugasanga nk'abaririmbyi 50 canke 100, ugasanga harimo abaririmbyi ya gatatu batatu, ugasanga harimo abaririmbyi ya kabiri babiri, kandi ko badashaka kwigisha canke abo bantu nabo bashaka kwiga. None ko batariko bariga canke ngo bigishe, twe ubugwaruka ruvuka ruca busigarana bavuga ati bimwe wambaza jewe ikintu basaba nibigisha abandi. Natwe tugeza kubera twigishije, kandi turashimira Imana cyane abantu batwigishije. Nababwiye pasiteri ninge Samuel, yego Imana iheza. Nababwiye nashakira ubu, nababwiye baragasiga abeli, abo nabavuze, abantu batopfa ngaho umutima wanje, n'abandi n'uwa twigishije gucuraranga. Je nahora ncuranga ibintu by'isi, umugabo wabingorofyemo neza n'umupastori yitwa Boto, urabyumva? Yarabingorofyemo neza, aranshira ku murongo w'ibi bintu by'agakiza, nisha ntangura gucurarangira Imana kandi birazwi. Yego, murakoze cyane. Ni ukuri ko mutubwira ibintu bikomeye cyane. Twumvise kandi ko Yesu yanabakuye kure mwacuraranga iby'isi, mu nyuma mukaza gukorera Imana. Yesu nashimwe. Hari ikindi kintu mwavuze tugitangura cyuko mpwemu yera ari we yabashoboza. By'ukuri byo tubona muri iyi minsi hageze naho bamwe bitangura kutuzazanira, kuko uyu munsi usanga abacuranzi bacu bagenda bagakoporora muri iyi miziki y'isi, ugasanga nivyo bariko baravuza mu ishingiro ry'Imana, ndetse no mu kuririmba mu ndirimbo, kubera keshi ngira ngo habanye n'ibi byo kwigana, ugasanga indirimbo ziriko ziraza muri iki gihe novuga nti ni indirimbo by'ukuri z'inyiganano, wigana iyo muziki w'isi. Twumvise hanini mw'icage kibashoboza ugambere kwabaye gusenga hama na mpwemu yera.
none mwohanura iki awugwaruka gwa kino gihe n'abarimvyi ba kino gihe kuko abantu benshi muri iki gihe ntibagifise umutwaro wa mpwemu yera abantu ntibagifise umutwaro wa mpwemu yera kuko ntibagifise abantu nta myanya yo gusenga iki harimo mu bantu kubera bamwe ubuzima bwarazimvye umuntu ni gushugurika yiruka hirya no hino ugasanga imyanya yo guha Imana yarabuze ariko mwebwe twumvise ko mwafata umwanya mukaja ku misozi mugasenga musengera igikorwa mwoha impanuro zihe abarinzi ba kino gihe kugira ngo natwe tugire ubwo bushobozi bwo dushoboza nkuko namwe Imana yagiye bashoboza mwebwe yakabashoboza kugira mukore igikorwa cy'Imana kugeza naho umurongora korale imyaka irenga hafi novuga irenga 20 hafi 30 Yesu nashimwe. Urakoze cyane ku ijambo. Urabona ikintu muvuga mpemu yera aracakora n'ubu. Amen. Mpemu yera aracakora n'ubu. Ibi bintu rero by'imiziki uvuze ko abakoporora burya ibintu by'imiziki aya manota y'ivyerekeye ibyo gucuranga bya gitari na za piano n'iki tubisangiye n'abavuga imiziki y'isi. Ni ukuvuga aya manota ducako za do za fa do re mi fa sol la si do hariho n'izo baca tugenda ko za minere hariho n'izo duca tugenda ko z'ama septième cyangwa ama sixième turabihuriraho. Rero ukuntu nabonye Imana imeze nayo nabonye igitangaza. Urabona hariho umuziki witwa minere. Yesu yaratubuji ati mukiganire ngo mbega tuzambara iki ibyo kurya bizova he. Urumva ntibisane yahera cyane Yesu yanteguriye wumva bisa iyo ni majeri ijyana n'iminere. Dufate rero Imana nayo nasanze ibitanga. Hari aho kubona nk'umuririmbyi aca tugenda afise indirimbo ukazamumva ukazumva azanye umuziki wa leta ukazumva azanye style ya slow. Dufate uco vyumva twegereye nk'abantu b'Imana b'abakizi bakijwe muri korali. Igihe tugize Imana tukaba uwo muziki tuwuzi kuko hari igihe yizana ugasanga uwo muziki wa minere awuzanye muri korale abamiziki nabo badashobora kuvuza ugasanga baciye bawuvuza majeri kandi nayo Imana yari yatanze minere. Ni ukuvuga ko yashatse kubateza imbere. Ni ukuvuga yatanze majeri bari bafise minere. Ni ukuvuga ko yashatse kubateza imbere. Bobo rero kubera yasanze ibyo bintu batabizi vyasaba ko bacana abanditangiye imbere bakabigisha. Twahora tuja kubigisha mugabo ubu bobo naho bigenda uko ntavyo bamenya mugabo twe turiko turumviriza turamenya turumva tuti agahantu so bari guca. Hanyuma rero ico nagomba kukubwira kuri ico cuko bagaca bayizana mu rusengero biri uburyo bubiri. Birashika akaba ujya muziki yashimye wisi akaca gushira kwa majambo akaca gutana mu rushengero. Ibyo rero biraba kubera bivana n'igihe abo bantu baba barimo. Ariko hamwe boba barabi muhemo uwo muziki ko yawushimye hariya yari guca arondera Imana nayo akayibaza ati ujya muziki kugira ngo ujane mu rusengero none wewe nta muziki ufise ubundi udasakuta irega imiziki iracakuhungije yoshobora gucizana wundi muziki uryoshe kuzumba wa wundi ukacana ujana mw'isimo mugakuci ujana wa wundi barahu hariho ngo abigeze kurahura ku gicaniro bagaca bajana hariya ico gituma ucuzanga hariya hatanguye kuzazana. Ni ukuvuga barahuye abarahuye umucana handi hanyuma rero akabijana mbere washaka hano n'abantu babishima bamaze kubishima nabo aca bibandanya rwose mugo ukaza usanga hari igihe bitazobukugera ingero. Yego ko Imana ibifise vyose twebwe nta vya minere twatuzi nta vya majeri nta na kimwe twatuzi ariko tutangiye kuririmba kazamva tugiye kurabona kugiye tiyahari minere vuzuko
aha ni impunzi vudu tugaca tuvuga kuno kandi natwe Imana igaca dushoboza kubitora. Nico gituma nakomeza ndakubwira ati uwo Yesu twakurikiye nitwihenze uko vyoba biri kose. Ico nobwira uriko aranyumviriza uko wowe uri kose, uko umeze kose, umerewe neza ubangikanye, umerewe nabi wizigire ko atari kubitora. Nibyo kuko ni ibintu abantu bashobora kuba bamerewe neza, hariho n'umerewe neza bukebuke, hariho n'umerewe neza rwose. Ivyo vyovyo ni vya bindi Yesu yatubwira ngo ufise ipfundo rimwe ariko ivyo rero bidakozwe uzobibaza. Murakoze cyane. None twagomba gusa n'abatera barangiza kuri kino kiyago cacu. Uyu munsi aho mugeze muriko murakura kandi twumvise ko muri no mu kindi gikorwa c'Imana Yesu nashimwe. Twagomba kubaza akabazo ka nyuma, ikibazo ca nyuma. None muducira ku mayange kubijanye n'umuhamagaro wanyu muri make. Jewe urabona ico gihe tugikizo Imana yaduhamagaye tuvuye mu vyaha. Tuvuye mu vyaha rero urumva nakubwiye ko twaciye tugenda turihanye abo nakubwiye banashake baca baraturera. Baturize muri ako gakiza baratwigisha ivyo byo kutura mpemu yera gushika n'ishingiro rya Pentecote tubigumako neza. Hanyuma rero byo umva nacenja muri byo gucuranga ndacuranga kandi izo ndirimbo zose wumva je navuza so. Hanyuma rero n'izindi nyinshi n'abandi ndabigisha sindeka ndavuga ngo naye barabizi Imana izobahemugisha abandi. Yego naho abantu bagoye gushima ikintu abakoreye kandi abantu bashima ukone barafise igihe bashimiye baguherekeje nk'ubazo widonda vyose nguye ari soko ariko byiza bari bakwiye kudabara turahura bambarira ati warakoze. Yego kandi je naje nico gituma jimiye aba bantu barakoze cyane. Nakubwiye Bruno, nakubwiye Budwe, nakubwiye Baragasika, nakubwiye Pasiteri Samuel. No bahora none abo sino bahora n'abavyeyi wanje kandi narabumenyeko kandi n'ubujambo banyigishize sinzorivako kandi abasengera ahantu bari hose. Imana ibahe umugisha bakuranga. Hanyuma rero umuhamagaro ukuntu vyaje iyo myaka yose twaciye tugenda mu gihugu turavuga ubutumwa, twaragenda mu mihana tukigisha abantu tukababwira ko umuhero uri hafi, tukababwira ko boheba ivyaha, hari ibintu vy'ubupfumu, abantu b'abapfumu bakazana ibirozi, bakazana ibintu vy'ibigirwamana, tukagenda tukabiturira tukabijana ku makinga. Hari n'ivyo twakuriye ku mubarazi, hari ivyo twakura hehe mu mihana tukagenda tukabiturira ico gihe. Ariko rero ishingiro rya Pentecote rimaze kuza twebwe tuja mu vyo kuririmba, ivyo navyo bicasigara bikora uvuga butumwa. Twese turafata ko kazi ko kuririmba kabisa twarabifashe neza kandi byatubwiye akamaro. Muri iyi myaka rero y'ubu nyuma umuhamagaro Imana yarambwiye ati wowe urabona muri korale wabaye imisi myinshi ngenda gutuma ibindi jewe yose narinzi ivyarivyo tebeye tuja turaganira n'abakozi b'Imana, tuganira n'abakozi b'Imana nzasanga vyarabaye. Nico rero ndabishimira. Urumva ico gihe urumva korali nayarera amakorali si korali nayarera ndayigisha ivy'ijambo ry'Imana, ndabigisha ivy'ubutumwa, ndabigisha ibyo kuririmba, ndabigisha ibyo kwifata neza gukizwa kandi barakijijwe kwera kandi abatwumviye n'ukuri Imana yarabahetagiye bamwe n'abatunzi nuko mbere abandi nabo baracibwe n'icabwe kandi nabo n'abakuru ariko twumviye ijambo ry'Imana. Yego none rero Imana nikomeze kubahetagira hanyuma rero baje baradusengera. Yego Imana yadukoresheje hanyuma rero n'ivyo ndimo kandi biko bigenda neza.
murakoze cyane none rero twaga dusozere kino kiganiro cacu turangiza no gusenga mushe mudusengera Imana musengere n'abazokuviriza kino kiganiro Yesu nabahezagire. Yego ubu naho kugira senga Imana turashima uburongozi buhari turabushimiye cyane kandi natwemereye ko intare dushinga hanyuma rero Imana nibahezagire uburongozi bw'umubwiriza uburongozi bwo mu karere byose tubasabira umugisha kandi nakwese ubwahano kuri aya mafoto barimo ibisigaye Imana ibane namwe nawe ndagushimiye umpaye iki kiganiro n'abazocumviriza bose Imana izobaha umugisha. Yego none dusenge Imana yo mu ijuru turagushima kuko niwubwira impwemu z'abariho niwubwira umuntu wese ingene azobaho ku isi niwe uzi iherezo ry'umuntu niwe utuma umuntu abaho niwe uzotuma umuntu apfa kandi niwe uzotuma azozuka. Yego nico gituma ijambo ryawe turyemera, ijambo ryawe nirigire ubushobozi ku isi yose, ijambo ryawe nirigire inguvu nkuko ryamye abatari bakeyi Mwami bahinduke kubw'aya majambo, abatari bakeyi Mwami bahinduke kubw'izina rya Yesu Kristo muri kino gihe c'iherezo uzobukoze Mwami. Turasengeye igikorwa cawe mu ntara turimo mu gihugu cose no ku isi yose uzoduhe duhurire n'abera mu ijuru n'izina rya Yesu Kristo, amen. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi, izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze Imana ibahezagire.